ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri Apos TV mu kiganiro y'ukwemera. Y'ukwemera nkuko musanzwe mubizi ni ikiganiro c'abanyamyuga aho dusanga abanyamyuga ku kivi bagashaka kutwiganira ibyo bakora. Uno munsi nkuko vyama twagendeye umunyamyuga agira twiganire ku vyerekeye umwuga wiwe. Reka ndamubikaze ashobore kutudondora atuyagire byinshi ku vyerekeye umwuga wiwe. Ndabaramukije. Mashaka kwitondora bako baradukurikirana. Ku mazina je nitwa Nibaruta Stella mva mu ntara ya Ngozi muri komine Gashikanwa. Namanutse ni Bujumbura nje kwiga ariko nyuma nanduka mbandanya n'umwuga wanje mwasanze ndikora no munsi. Baratubwiye ko muri umunyamwuga neza mu iki. Twe dukora umwuga wo gukora ububangiri bumenyerewe ku izina ry'ubukomo. Ubukomo ni ukuvuga burya bukomo ba mama bambara ku maboko canke inkumi baza ko atari gakoresho bibaza. Mubikora gute? Ni ibintu dukora mu ma plastique y'amabara atandukanye hama utwituye atubwira ibara akeneye hama tukamukorera n'igitigiri abashaka kutumukorera. Mukora ku giti cy'iwanyu canke mukora nk'ishirahamwe? Sinovuga ngo dukora ku giti cy'iwacu kuko si ibintu umuntu ashobora gukora ari umwe n'ivyo, ariko dukora turi benshi naho tutarabishira hamwe, ariko novuga ko dukorera hamwe. Ubumenyi bwo gushobora guhingura tuno tubangira mwabikuye hehe? Kuko twakuze tubibona twibaza yuko ari muri bya ibidandazwa biba byavuye hanze bikaba byavuye hanze bigashobora kudandarizwa. Ubumenyi bwo gushobora gukora tuno tubangira ni ukuvuga ko kumenya gukora ububangiri ni ibintu twakuye mu gutembera, niko nabivuga. Twatembereye twaja mu gihugu c'Ubugande hama turabona aho babikora, tubonye aho babikora turaza natwe ino turabigerageza, turabona ko dushobora kubikora hama turatangura turarondera marishe isoko buhoro buhoro, kandi turabona ko biriko biragenda neza bukebuke. Mwatanguye ryari? Ubu mwuga twawutanguye mu 2017 niho twatanguye. Uko biri kose ikintu ugikoze naho yoba ari umwaka umaze kurenza imyaka 3 kuvuga yuko haba hariho abakwitura, kandi uko biri kose uraronka icitwa feedback, uraronka urumva ico abantu bavuga abakwitura. Karatsinda nkibona bandanya winjire umera nk'uwinjira mw'isite ahari transport kw'ijoro ya mbere byo kukaburisha uraba satisfeza urabashika byo kuri isi ya guswa. Nakubwiye ko twatangiye gukora umwuga muri 2017, ni ukuvuga dutangura kuwukora birumvikana neza cyane ko abantu batari bwabimenye cyane, ariko uko twagiye tubikora niko abatwitura bagiye bagwira, natwebwe ngo twagiye twongereza ingufu ku byo twatangiye gukora. Ni ukuvuga rero ko nokwishaka ko icyo kibazo cyawe bivanye nuko ibyo dukora abantu bagiye babikunda cyane. Ubu twavuga ko tugeze ahantu dushobora kuronka abatwitura bashobora kudusaba igitigiri kinini c'ivyo dukora birengeye ubushobozi bw'aho dukura matiere premiere, bigatuma rero abatwitura badashobora kuronka ibyo tudashobora kuronka ibyo tubakwiza. Gusa nyene kwako tukiri bato ariko tuko turagerageza kandi tubizeye yuko ejo canke hirya y'ejo umuntu wese azoba atwitura dushobora kumutunganiriza. Ibyo mukoresha izo mutsi yakomeye biraborohera kuronka. Niyo ngorane ya mbere dufise kubera ko umuntu avuga ko matiere premiere tukoresha mu mwanya udashobora kuyikura mu gihugu cy'Ubugande, ushobora kuyironka kandi mwazi ko bitoroshe bivanye n'umutahe muto dufise. Noneho rero n'iki kiza caje biratugora cane gatubonye ngabo kebuka turizeye yuko matiere premiere nk'uko byaba bisi
ingorane dukunda guhura nazo kuvuga icya mbere ni tere aho dukorera kubera ko hano muri iki gisagara cya Bujumbura abizi kugira uronke hagutse ushobora gukorera wisanzuye ugakora muri benshi biragoye cyane ko bisaba uburyo bwego. Iyo niyo ntambwe ya mbere duhura nayo kuko namwe murabyibonera ahantu mwadusanze urabona ko ari hato dukora tugundanye. Iyo niyo ntambwe ya mbere novuga duhura nayo. Iya kabiri niyo nayo ndakubwira ya matière première turakunda kuzibura cyane, turakunda kuzibura ziboneka gake. Niyo zo ntambwe zibiri dukunda guhura nazo mazi. Muri iki kinjana iyi si tugezemo umuntu wese icyo akora naho tubakora ikintu aragerageza kumenyekanisha cyangwa kwimenyekanisha. Mwebwe mwatubwiye yuko ababitura ari benshi kandi mugaragaza kubashimisha, none ibyo mukora muba mubimenyekanisha, niba wowe muba mubimenyekanisha bigenza gute? Kuvuga umurundi yaciye umugani avuga ngo ntawe uvuka rimwe uzura ingoma. Ibi bintu ni intambwe twagiye turatera buhoro naho tubona ibibona tuko turakora saha twahereye, aho twahereye ni hato cyane. Nshima Imana rero yuko yatangurira urabona ko namwe ko mwaca nibaza ko biriko biraza mu minsi mikeya cyane ariko sinaga kuvuga yuko navyone mu nteguro y'akazi kacu navyo birimo tuzohava tundi uburyo tumenyekanisha n'umwuga wacu. Akajambo ushobora kugerageza ikiganiro c'imyuga n'abanyamwuga akajambo sinorangiza ntabashimiye tugendeye hano bana baheza bize mu bandanye tugendera n'ikindi gihe turabijeje ko nimwagaruka muzosanga twarateye indi ntambwe atari ama ikindi nogereka ko mu gutera kamo abandi bagenzi bacu abajene bagenzi bacu kumbure usanga batariko baritaho cyane ibintu by'imyuga baguma bicaye bari mu mabarabara barindiriye ubuzi bwa leta ibintu n'ibyo ko nabo bokwijukira kurondera cyane ibintu byo gukora mu Burundi biracari byinshi, biracahari ibintu ushobora kurondera ugakora mbere wanashaka ugasanga nta bantu benshi bandi murakora ibisa. Biracahari byinshi byo kuzana mu Burundi tugakora. Nashaka rero kubatera kamo ntibabe bandera amaboko barondeze hama dukore duteze imbere igihugu cyacu n'imiryango yacu. Asitera, reka tubashimire namwe kubona mwashoboye kutwiganira ku byerekeye umwuga wanyu. Twizeye yuko twahigiye byinshi n'abashoboye kudukurikirana bahigiye byinshi. Namwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro cyacu naho ubutaha tuzosubira mu kiganiro cyacu kindi gikurikira.